ni nka simbizi na simbizi usimbizi simbizi igira umusesanguzi umusesanguzi jama yashinze ngo TV online ngo mukora ikiganiro ngo 15k views ngo ni $76 unasikizo ashaju atajunu mu YouTuber nawe araza amafaranga winjiza kuri views ngo sinzosubira gukora ikiganiro ngo ntabonye ngo 70 ngo ntabonye amafaranga inoti ngo nkorera inoti man nabonye ikiganiro yakoze nabonye ikiganiro yakoze muri Top TV ikiganiro yakoze na Landry ryari hirya yejo sivyo nandika muri commentaire ati muta twereke ayo mafaranga baguhaye turabe basi na screenshot yayo sivyo Landry aca yandika muri acaranyishura muri commentaire mu kiganiro ngo muta ngo twe ngo turarengeye gutanga amahera ngo mu gukorana ikiganiro n'umuntu kuko ngo dépense yacu ngo ninde hinge kwanza hinge simbiza cha posta kuri Facebook ngo ikiganiro ca mbere ngo kuri ngo muri 2023 ngo na Landry promoter ngo hinoti ngo bampaye mini gacheka Landry promoter ndakubaha cyane ariko Landry wewe uruko okubera ko ufise abantu bagufashije kandi si kuvuga ko uri umunyamwuga arengeye abandi banyamwuga bose ni kubera ko ibi bintu bifisemwo uburambe kandi ni kubera ko ufise abantu bagushigikiye hari imvugo zimwe ukoresha nk'umu YouTuber usanga uburi kucine cyangwa akambwira ati tugomba n'ikinyamakuru kunuku nanda ku branding no bishobora bro je ndi mu ba MC ba mbere baramuye abandi ba MC ngaho muri za carama zahe kandi abandi ba MC baje aba MC uzabaza babaze yo twahere sivyo nane ubu ko bariko bararonka amasoko ba MC uzabaza sivyo ni kubera ko badusumbye ubu MC jewe ndamaze ku MCinga amasho menshi agiye atandukana nuko nacemva mu gihugu gusa abantu urafise na show na mipro hariho na show muzogira na mipro kustandi ubwo nurusaku navyine sutwa banzu ndiko ubutumwa Landry rero Landry hari amajambo koresha na bali nawe uri kuravyumva bali uri kuriyagana cameraman uyo nisi ndabibaza uyu si muri umubwire Landry hari amajambo amwe amakoreshwa asanga ariko aracinega abantu ko nta byatarakora natwe rwidutokora ni kubera ko gusa yamaze kwiyubaka afise umutafse n'abantu bamushigikiye nico gituma aje akoresha amajambo ariko c'est pas bon mani njyo jambo yishuye simbi na simbizi nawe ne vraiment nasanze atari umunyoni yiyemera umuntu akubwire ngo turabirenge gutanga amafaranga mu kiganiro ukacuja ngaho ngo ndamanitsa amaboko je simbizi yakiya Mungu akagaye nkako gamuta ndiko namuvuga yenyegeje Oleg jewe harageze igihe none Oleg ndazara kurikirana ibiganiro byinshi hariho periode jewe nigeze kuba ndumu MC negura ibiteramo bitandukanye naba abapeti ba Taylor 6 nabandi batipe bagiye batandukanye je nkamubera aba MC kandi mvuze ntuja kuri stage ntuja kuri stage je ndibuka Oleg akiri muri King of Rivers ariko ranyuma akibukiwe n'abashimado nabande abapeti ba Oleg twarakorana ama concert menshi ndumu MC wabo nkabatumira mu biteramo bigiye bitandukanye ariko Oleg no musi ndashaka kumubwira ati dukore ikiganiro ngo wapi na message ntiyishure kubwira live na message ntiyishure nane tuvuge ko ari umunyamuga n'injyajya mano rege n'injyajya tuvuge ko ari umunyamuga kakano ko kutumvika cyawe gushaka kugira Oleg none nakurikirana ibiganiro bya ariko muri Top TV akora ibiganiro hari igihe cyashitse Oleg ngo yo n'ubujyajya nkamubwira ati Oleg uno munsi na timu yiwanyu ntimwinjira kuri stage dumu MC wabo none ndiko ndayivuga ninyege kandi baranyumva cyangwa bakadana n'ibiyeri nkano wagira ngo ariko ntibyabuza ko batacako kandi imisi yose hari Oleg ari uwo bitwa Defran ari uwo bitwa Shimado direct nabasha kuri stage bakaryoherwa nka ama promotion yatari ariko no munsi Oleg nambye ati Oleg ndakeneye kuza ku MCinga muri show yawe yo kwigira ibintu birefu jiwas urinze unyima ikiganiro ndumenyesha makuru ufungwa nkavuga urekugwa nkavuga usora indirimo nkavuga ndibuka nkikiri muri Isaac TV iki Oleg va agisora aba boss tumenyane nakora amavoix off biki nibika ariko no munsi ndashaka kumusaba ikiganiro akanye D1 ubifata nkiki ba D1 abajama ba D1 baracaruka mu muziki tiko turabasaba ikiganiro ngo baza management manager bamubaza ngo muri no studio kipukara ibintu bari okipka bibura bagaheza kuvuga ngo bari okipka ugaza kuri Top TV ibiganiro nivyo bindi simbiza guma mane ehera barenga ni nka simbizi na simbizi usimbizi simbizi igira umusesanguzi jama yashinze ngo TV online ngo mukora ikiganiro ngo 15k views ngo ni $76
unasikiza ashajua atajuna mu YouTuber nawe araza amafaranga winjiza kuri views ngo sinzosubira gukora ikiganiro ngo ntabonye ngo 70 ngo ntabonye amafaranga inoti ngo nkorera inoti man nabonye ikiganiro yakoze nabonye ikiganiro yakoze muri Top TV ikiganiro yakoze na Landry ryari hirya ejo sivyo nandika muri commentaire ati muta twereke ayo mafaranga baguhaye turabe basi na screenshot yayo sivyo Landry aca yandika muri acaranyishura muri commentaire mu kiganiro ngo muta ngo twe ngo turarengeye gutanga amahera ngo mu gukorana ikiganiro n'umuntu kuko ngo dépense yacu ngo ninde hinge kwanza hinge simbiza cha posta kuri Facebook ngo ikiganiro ca mbere ngo kuri ngo muri 2023 ngo na Landry promoter ngo hinoti ngo bampaye mini gacheka Landry promoter ndakubaha cyane ariko Landry wewe uruko kubera ko ufite abantu bagufashije kandi si kuvuga ko uri umunyamwuga arengeye abandi banyamwuga bose ni kubera ko ibi bintu bifisemwo uburambe kandi ni kubera ko ufite abantu bagushigikiye hari imvugo zimwe ukoresha nko mu YouTuber usanga uri kuca intege ariko raba amatriko bambaye triko Australia Wema Entertainment ni bitu bizima hivi ibi ni bintu bizima Gucci aronse opportunity toka mu electrico ya jaune au jamani birefu be Gucci mwamuponze ngo ageuzaga nguo ngo anavarati kwa Top TV tu Gucci uko na nguo moya tu ni jambera ihinduye mumuponde sasa yibonera renguyu ingone Gucci mwavuze ngo ntahindura impuzu Gucci jewe sije nabivuze ariko nanje mu babibona nahora ndabibona discours ababivuze ni bandere muri waka niho vyavugiye ivyo bintu ni bande baguponze Gucci ngo wamira muri triko imwe ya Top TV ya jaune tu uyizinze ukunyene wivive jumukono onekana Janjalao Shapshuta ya cameraman wawe yitwa Janjalao aka Shapshuta imboregwa Pax wari imboregwa Pax sikabesho wari BG de la capitale mtu mfupi Gucci bari gupondaga Gucci ubivuze kwiki Gucci ari santimetero zitatapimu uvuye hasi santimetero Gucci ni mugufi ni gipande umuntu afite n'ubwanwa ku mugongo niki kiganiro kumengo nico kumpona cyo kumpona tumengo muri ko turayaga Gucci tuje kwakira ko baramponda babajya tuje kwakira nde kandi idiri yavuye muri Top TV nje kwakira nde nanje ntawenzi siki none turiko tujahe gusa ico nzi n'umuririmbyi w'umurundi niho tuje kwakira one two and gute mumeze neza bakunzi bakoresha media bakunzi ba TV online zo mu Burundi mumeze gute mumeze neza bantu dusangiye urugamba go kushikana umuziki wacu kure bantu dusangiye urugamba go kuryohera abantu baba ariko baradukurikirana reka ndabashimire cyane ndababwira yuko ibintu bimeze neza cyane turi kuba izi matching turi ku kibuga cy'indege aho nahuye n'abavandimwe twahuriye ndavuga ati reka tuyage uyu ni Bertrand bamutazira Juno mwe ntajyo muzi bamutazira Juno nakabanga nawe ni YVAN mutima w'u Burundi yarambaje ati man ivyo bintu wanditse kuri titre y'ikiganiro cyane ko MC man wowe urasara ngo kumenga umugore ngo umugabo wa mugore yabyara abana batandatu ngo ni MC narabonye ikiganiro nuko mwe mwataka kumukoresha ikiganiro agifise inda nabanje gutwenga na titre kwa mwe muri waka mwataka kumukoresha ikiganiro agifise inda none bro kumukore nimba natangiye kumukoresha ikiganiro jiwase man arongerezamo abandi bantu rega yongerezemo abandi bana petetere kuvyara ubushuri aca yongerezamo ubundi bushuri ego bakunzi batureka duhere kwanza akajambo kwanza Bertrand abaramutse kwanza sivyo Berita yes Mr Koreshumwanya turongeye gora kandi ndake ikintu bagifata gute mu cameraman igihe wewe ntavyo uzi kamera uzi mengo ngano bishobo urana abantu bamenyereye uru rutoki niko rufata kamera telefone bana gifashe neza cyane nitwa ati safi rero jemeze neza mayani ko ya pot cyati vinga ku kibuga cy'indege
inka KORESHUMWANYA ndabaramukije cyane abakunzi ba KORESHUMWANYA media nubwa mbere imonetse kangahanyu kuri TV yawe cyane kandi mbwa nari nagusavye n'ikiganiro bakinyi muravyibuka nabuze umwanya rega naco bise turahuye ntacu ni born fresh urabakunda yo cyane gose ndanagukurikirana vya data narabibonye muri commentaire ndagukurikirana kuri Pasipako gari mingi YVAN safi kana meze neza KORESHUMWANYA inyuma yo gufata ingingo ko atadosubira kuja kwakira umuntu kuri airport ku kibuga c'indege atabitse utuntu twiwe mu mufuko ku kibuga c'indege mama gina musigiri safi sana uno mudusuye guhurira ngoya mama gina musigiri harage uno mudusuye guhurira kuri airport baguhaye bro ni Samire niyo nashinze nk'igiciro canje sina nazo sina nazo none ngaho haje ngaho ukori hinge sina nazo sayi bo ico ni kibazo abarundi n'abarundi kazi n'abategura ibiteramo n'abajeje kwamamaza ibintu vy'ibiteramo no kwamamaza kwakira abaririmbyi bavuye hanze y'u Burundi dufise tugira rero tukiyageko iva ukorera muri entertainment BERTRAND akora muri entertainment nubwo ari umukameraman ariko nawe abirimwe arabibona sivyo amasilago duhura na iva nararushe kuja kwamamaza ibintu vy'umuntu akampereza 10,000 francs nirihemwe déplacement retour nayafunguyemwo ubuzima mani bwarazimvye ubintu birazimvye canshinga igishiro yuko nzoje kibuga c'indege mpawe 100,000 francs ari 100,000 kuvushinga ico giciro ukwezi kuraheze nukundi kuzohera umaze kuronka amasoko anga nta nisoko nimwe ndaronka duhuza ahubwo awo naronse yampaye 50,000 ndambwira ati ndavyibaza ego bo narahawe 50,000 KORESHUMWANYA ipewaga 50,000 birebe ambonye bimwe vyambonye bro ibya vyambonye no sinagiye kuntuze bo general yanse bro tuguma duhura ku matere none kore ego ariko bya vyambonye siho wari bimwe vyambonye umuzo wambonye ntuzi ko hatanguye kuza ngo preparation kore no musi bagwayanga uno munsi baguhaye sami bari na Landry nibo ban telefone cyo kibuga c'indege cyo kwakirande ngo nantwe nitumuzi turamumenyerayo mani Landry ni jama ni inshuti sawa ni inshuti ndabaza tugiye kwakira nde nturaronka nose ndanamumenye iva namaje tugiye kwakira nde natwe uko biri kose n'umurundi wosanga ari umunyamahanga umusubiza inyuma uko biri kose ariko ababirimwo ababifise mu minwe ni Vivance wa Rema FM sivyo n'abarandi nibo bafise mu ruhara rukomeye cyane ndakubwira burya twebwe muri no industry ya 257 turacafise ikibazo kinini uti kibazo tugifise n'icaye abantu bamwe n'abanyamitaye bamwe ntibarashobora kumenya agaciro kama TV online bro wowe ushaka kumbwira yuko ushaka kumamagaza muri conference do place cyangwa ngo nze kukwakira kubera projet kanaka ugomba yuko abantu bamenya byoroshye cyane mu mwanya mutonya projet yawe iri kiratwara 200 million jewe nkaza na media ugacumpa 10,000 wayirihiyemwo déplacement namenyesha makuru namwebwe muravyitera amesha makuru murashinga ingingo mugani muzikurikiza kenshi ugasanga ivyo wavuze ntibikurikije kwa kundi wamubigiye oya ikibituma urabona example nk'iki cuno munsi BERTRAND Landry n'inshuti yacu mani Landry n'inshuti uko biri kose yatubwiye ati ni mushike peut-être ari ca tubwira pembeni je umara jewe yakono kandi kajamba tegerezwa kubabwira ati biza kuba bimeze uko ariko jewe yakono kuma nje gutegera umuntu w'umunyamitahe aje mu Burundi agaca ma 10,000 cyangwa 20,000 no tumamvuga ati Landry ntaca afise ntaca aragira reka ngende kwa Landry wenyene aba ari we dukorana uri kuranya ndamusupporting kubera he's my brother ejo cyangwa higa ejo nazo supporting mu bindi ukurayibona ariko abategura ibiteramo abarundi kazi abanyamitahe bavyumva indi problem ahantu iruraza hiri ujya muntu abajejwe kwegeranya amamedi kuko bararondera umuntu afata igisata cyama media mu minwe niwe abakwiye kutuvugira neza akavuga ati ama media umwe wese ciwe niki je kimwe no hanura nkamwe abanyesha makuru murakwiye kuja hamwe apana kuvuga ngo je shizeho ibi vyiwanje wowe birashoboka no kumvikana jamwe biragoye BERTRAND la fois passée twari muri Bface yari ko aratwifuriza umwaka mushasha ku bantu bashoboye kwashika mwarabibona rero ugiye kumva n'abaririmbyi ubwabo iyo bavuye n'abantu bagiye barabafasha urabona neza yuko bagifisa agahari yuko abanyamitahe bo mu Burundi batabarabiryahomye donc bataramenya agaciro k'abaririmbyi mu Burundi orke umuririmbyi mu Burundi
abaririmbyi mu Burundi no munsi nibo baza kugarukana amahoro cyangwa guteramo ivyizigiro abanyagihugu bigatuma hasesekara amahoro n'umutekano mu gihugu bigatuma urazi message ciye mu ndirimbo y'umuririmbyi nka Big Fizzo nkuba asoye twishakira amahoro ntiyayisoye nka Big Fizzo abadometse byumva na benshi ariko hari abantu abanyamitayi ni baramenya agaciro k'abaririmbyi uko reba taramenya agaciro k'abaririmbyi ko bataramenya n'agaciro kamenyesha makuru reka ndakwereke abanyamitayi nabo rimwe namwe murabarenganya ujyari muri business nga mu Burundi ikintu cambe na guverinoma yonyene ubwayo ntifise ibibanza dufise gushaka kwakiriramwo abantu ku buryo ushaka kuvuga ati yamara natanga ndaza kuyagaruza yose wewe rero akacaza kuvuga ati nimba nzanye ujya mu nyamahanga basi uwo mwese nashira kuri 20000 iraza kubigerageza bitandukanye no kuza kuzana Sabina Fizi carimwe ngahanye ukaca usanga umujya mu nyamitaye nawe arara nkeneye kunguka inaba nkeneye kunguka none business yanje ndayikora gute ategezwa kumenya uko nakora business yiwe kandi iyo mubihurije ko uza usanga baba ari ivyo y'abarundi nabaza kugira ico baronka mugabo akacavuga ati ngo twego tutarose nuku natwe tuzoza ntibikunda eske mwebwe mubireke nimureke kujayo ariko nawe muorganiza amashow yanyu urayiko batayitaba organisation nka YVAN na organisation apana nka wewe ndiko ndavuga abastar man ndakubwire man hari abantu bamwe tubona tukabona ko ari bihangange kandi atari abanyamwuga wanashaka ata n'uburambe bafise muri ivyo bintu uri kuranyumva ariko kubera iki basi abantu babasesa mw'imitanda ndakubaza Oleg ndiko namuvuga yenyegeje Oleg jewe harageze igihe none Oleg ndazara kurikirana ibiganiro byinshi hariho periode jewe nigeze kuba ndumu MC negura ibiteramo bitandukanye naba abapeti ba Taylor 6 n'abandi batipe bagiye batandukanye je nkamubera aba MC kandi mvuze ntuja kuri stage ntuja kuri stage je ndibuka Oleg akiri muri King of Rivers ariko ranyuma akibukwe n'abashimado nabande abapeti ba Oleg twarakorana ama concert menshi ndumu MC wabo nkabatumira mu biteramo bigiye bitandukanye ariko Oleg no musi ndashaka kumubwira ati dukore ikiganiro ngo wapi na message ntiyishura kubwira live na message ntiyishura none tuvuge ko ari umunyamuga n'injyajya man Oleg n'injyajya tuvuge ko ari umunyamuga kakanu ko kutumvika cyangwa gushaka kugira Oleg none nakurikirana ibiganiro bya ariko muri Top TV akora ibiganiro hari igihe cyashitse Oleg nguyo n'ubujyajya nkamubwira ati Oleg uno munsi na timu yiwanyu ntimwinjira kuri stage dumu MC wabo none ndiko ndayivuga ninyege kandi baranyumva cyangwa bakadana n'ibiyeringa n'wagira ngo ariko ntibyabuza ko batacako kandi imisi yose hari Oleg ari uwo bitwa Defran ari uwo bitwa Shimado direct nabasha kuri stage bakaryoherwa nka ama promotion yatari ariko no munsi Oleg nambye ati Oleg ndakeneye kuza kwemsinga muri show yawe yo kwigira ibintu birefu Jiwas urinze unyima ikiganiro ndumenyesha makuru ufungwa nkavuga urekugwa nkavuga usora indirimo nkavuga ndibuka nkikiri muri Isaac TV hiki Oleg va agisora aba boss tumenyane nakora amavoix off biki nimika ariko no munsi ndashaka kumusaba ikiganiro akanye D1 ubifata nkiki ba D1 abajama ba D1 baracaruka mu muziki tiko turabasaba ikiganiro ngo baza management manager bamubaza ngo muri no studio kipukara ibintu bari okipka bibura bageza kuvuga ngo bari okipka gaza kuri Top TV ibiganiro nivyo bindi simbiza guma ehera barenkwereke kugira ku ma media bari mvyo mu Burundi oya ikindi kintu kimwe rero ndakwereke umuririmbyi jewe nsaba ikiganiro akangarako amenye yuko ntavyibagiye nzobi nkamubona ko ikiganiro ni nka Simbizi na Simbizi Simbizi igira umusesanguzi jama yashinze ngo TV online ngo mukora ikiganiro ngo 15k views ngo ni $76 unasikizo ashaju atajunu mu YouTube nawe araza amafaranga winjiza kuri views ngo sinzosubira gukora ikiganiro ngo ntabonye ngo 70 ngo ntabonye amafaranga inoti ngo nkorera inoti man nabonye ikiganiro nabonye ikiganiro yakoze muri Top TV ikiganiro yakoze na Landry ryari hirya ejo sivyo nandika muri commentaire ati muta twereke ayo mafaranga baguhaye turabe basi na screenshot yayo sivyo Landry acayandika muri acaranyishura muri commentaire mu kiganiro ngo muta ngo twe ngo turarengeye gutanga amahera ngo mu gukorana ikiganiro n'umuntu kuko ngo dépense yacu ngo ninde hinge kwanza hinge Simbizi aca posta kuri Facebook ikiganiro ca mbere ngo kuri ngo muri 2023 ngo na Landry promoter ngo hinoti ngo bampaye mini gacheka Landry promoter ndakubaha cyane ariko Landry wewe
uruko kubera ko ufite abantu bagufashije kandi si kuvuga ko uri umunyamwuga arengeye abandi banyamwuga bose ni kubera ko ibi bintu bifisemwo uburambe kandi ni kubera ko ufite abantu bagushigikiye hari imvugo zimwe zimwe ukoresha nk'umu youtuber usanga uri kuca intege abandi bari inyuma yawe ngo turabirengeye rega twese kuko ndindira Landry nta kibazo abaza twebwe tutubaza kandi na n'ubumenyi cyangwa ubuhinga Landry afise twebwe tuzokora none Landry nakora kuri Black FM je nakoze ku maradiyo abiri kandi hanze y'igihugu ansumbijiki ari brand mu gihugu kubera ko hariho amasirago kanaka yaciyemo nanje umuntu yoshiramo umutayi ko ati je ubu rero Petit Yvan ngo ndamukoresha akantereka muri radio cyangwa akambwira ati tugomba dukora n'ikinyamakuru kunuku nanda ku branding no bishobora bro je ndi mu ba MC ba mbere baramuye abandi ba MC ngaho muri za carama zahe kandi abandi ba MC baje aba MC uzabaza babaze yo twahere sivyo none ubu ko bariko bararonka amasoko ba MC uzabaze sivyo ni kubera ko badusumbye ubu MC jewe ndamaze ku MCinga amashow menshi agiye atandukana nuko nacemva mu gihugu gusa abantu urafise national na mipro hariho na show muzogira na mipro band ubwo n'urusaku navye sutwa manzu ndiko ma ubutumwa Landry rero Landry hari amajambo ukoresha na bali nawe uri kuravyumva bali uri kuriyagana cameraman uyo nisi ndabibaza umuyusi muri umubwire Landry ari amajambo amwe akoreshwa asanga ariko aracintega abantu ko nta byatarakora natwe rwidutokora ni kubera ko gusa yamaze kwiyubaka afise umutafise n'abantu bamushigikiye nico gituma aja akoresha amajambo ariko c'est pas bon eko mani njyo jambo yishuye simbizi nawe ne vraiment nasanze atari umunyoni yiyemera umuntu akubwire ngo turabirenge gutanga amafaranga mu kiganiro ukacuja ngaho ngo ndamanitsa amaboko je simbizi yakiya Mungu akagaye nkako gamuta bo ariko ivyo ntaco bitwaye Yvan sivyo ntidukiye kugaragaza nyine kintu mengo na gashavu sivyo kintu mengo na gashavu ariko ibihari biravugwa sivyo reka tuyagera kuri stati ya Landry na simbizi bavuga ati merci maître muvayo Jean twari duhatswe ndiyumvira ibintu bari bahatswemo ndabibura ubibaza ko bari bahatswe mu aya majambo bavuga sunikwa ni mpwemu atani cyo bayanayavugiye nka Landry na simbizi nabantu twavuga yuko turiko turafata nk'abantu barijene muri no mwuga wacu ariko mu gihe ataco bariko barakora kugira ngo twebwe tubarabire kakarorero bagacu bakoresha imvugo yo kuducinyiza donc muri industry biboneke neza yuko ari ino industry twoyiheba abantu babiri boyifasha oya ntaco uno musi ko baduhamagaje ntibaduhamagaje kubera ko babonye atavyo boshobora bonye nubundi nta kamaro dufite kirumwe ruriyaga ariko nigwimara nta kamaro dufite nanjomana niyo mpamvu rero natwebwe nimba bafise ivyo bamaze kugera ko nimba bafise ico bimariye natwebwe rero ku ngingo zacu nibatworohereze batureke twipambanire sivyo uno munsi rero je ndabivuze ndi ngaha Yvan burya nta birefu ngaha dushaka gushikiriza abantu je ikintu ushaka kubamenyesha ni kimwe uno munsi ndi ngaha kibuga c'indege niba atabona ivyo bintu tujemwo kuko ntavyo nzi n'abampamagaye bambwiye ngo ntavyo tuzi ngo ntituzi uwo tuje kwakira ntituzi yuko turi bihuna canke turi impene sivyo jewe niba atabibona kuri KORESHUMWANYA media ibi bintu bisigura yuko awakunitendea haki nibampaye icanje ariko nibampa icanje barabona bariyambwiye ngo ntana kimwe nzi ngo we uraza gusatwa none ibintu bitazi bari naguca inguyo abajama bazoturogesha nawe ngo ntavyo na Vivance yigira umwesha makuru akomeye ku radio reka iyo twari kuza twayihakore reka nsabiki mu Burundi abamenyesha makuru ngoya mu Burundi abamenyesha ntavyuzi oya ariko raba matriko bambaye triko Australia Wema Entertainment ni bitu bizima hivi ibi ni bintu bizima kutapendeza aronse opportunity asha toka mu triko ya jaune au jamani birefu Beguti mwamuponze ngo ageuzaga inguo ngo anavara triko ya Top TV tu Gucci ukona nguo moya tu ni jambera ihinduye mu
umuponde sasa yibonera renguye ingone wavuze ngo ntahindura impuzu guca jewe sije nabivuze ariko nanje mu babibona naho ndabibona discours ababivuze ni bandere muri waka niho vyavugiwe ivyo bintu ni bande baguponze guca ngo wamira muri triko imwe ya Hitop TV ya Jone tu uyizinze ukunyene wivive jumukonone kana Janjalao Shapshuta cameraman wawe yitwa Janjalao aka Shapshuta Pax imboregwa Pax wari imboregwa Pax sikyambesho wari BG de la capitale mtu mfupi Gucci bari gupondaga Gucci ubivuze kwiki Gucci ari santimetero zitatapimu uvuye hasi santimetero zitatapimu Gucci ni mugufi ni gipande umuntu afite n'ubwanwa ku mugongo Niki ikiganiro kumengo nico kumponda cyo kugiponda kumengo muriko murampona turayaga Gucci tuje kumengo bariko baramponda kwakira nde Gucci tuje kwakira nde kandi idiri yavuye muri Hitop TV nje kwakira nde nanje ntawenzi sikiye none turiko tujahe usiconzi n'umuririmbyi w'umurundi niwe tuje kwakira n'umuririmbyi w'umurundi mugaje ntawe urumva arazi ko ari umuririmbyi w'umurundi organisation iko kwenu mwe iri wanyu organisation soma kwanza Wema Entertainment tena Wema Entertainment sikia Australia hano hari darapo nta vya publicité ngaho utugirisha kugahata ibinda bikata sivyo lakini Gucci mwarice muri Top TV murayaga muravuga ati koresha umwanya burya ari igiciro yashinze cyo kuja ku kibuga c'indege kwakira umuntu avuye hanze none ko waje bambwiye ati ingo turabivugana gwarukundo mu business gwarukundo muri business ijana n'urukundo muri pendeza ushizemwe inzigo muri business ibintu byose tutendeane haki kaka twumvikane none ko waje naje ariko bibaye ngombwa nta gishasha siwe zirantre inzira sengiyi siwe zirantre gani je imodoka intore yahakunze kuvyama iyo uri mu muryango w'abatananirwa nawe ubura umutananirwa kuri ubwo rero kuba kwanza umviriza basi kuba basi mwitavye gahunda z'abatananirwa Hitop TV the number one channel in our country mumenye yuko ivyo muriko murashaka ivyiza nkeka mko murashaka mwifuza mutabiyona tutabiyona mukona nguvu zenu za Mungu afuna sisi tuna inabariki hapa bici wanyu rero urufunguzo twebwe aya majambo yo kuryohera abantu ngo umuryango w'abatananirwa ayo si yatubeshejeho je mvuze umutananirwa sincangira wowe dufisishari ngoya jewe icamba bagende cyo bari kimwe nicyapa kama mbuzi kaka nzenga nk'impene muzi umuntu tuje kwakira fu ngo nawe natwe nawo tuzi umumenyesha makuru aba ari tayari umwanya n'umwanya wese bamaze umviriza umudepansa umwanya umudepanse mwaturondeye mukora muri system iyi atari umumenyesha makuru myidagaduro sawa kuba basi twabahamagaje dufise amategeko atubwira basi kuba basi Hitop TV the number one channel yabahamagaje urumva basi harimo apamwemo uze kubikata nisikirize na kibazo urumva rero harimo agahato umviriza je baranzi urumva harimo atapatia mugongo kawe ni umviriza basi harimo yakusuzuguye musana kawaida ni makosa musana yagusuzuguye cameraman bantu bagufi rero baragorana ibyo uze kubikata nimwigera mugira iki ibyo arabikata koresha umwamani sagipindi nawe reka duheze ikiganiro yiva ariko uri kurumva langaje ugerageje kumva langaje ya Gucci kwa kwiyemera kwa kwishira hejuru yuko mengo nibo bafite urufunguruzo rw'abantu bose kugira bashike kuco bifuza urufunguruzo y'abari ibyo rero twe baduhereze koresha umwanya media n'abari ngaho MC Iva n'abari ngaho reka turindire nkuko bakubwiye ati wewe rindire uraza kubibona wewe nuze randiri n'umwene wanyu niyo guhisha wewe rero indira ishaza ugora kibona nutagishima gipindi nagishima ntavyo babona sawa asante sana Iva asante sana Bertrand wenzo kurondera mu nyuma hari ibintu ushaka zoyage behind camera imboregwa Pax Alaba